Guys, bakuzi bakoresha time media. Uyu ni SATB satura amabafre banga imbaga nkabaga intege ariko mvise ikizere kw'imvura igiye kugwa banga imbaga nkabaga intege nahomba n'umunwa amazi ugabirije jewe mfise indoto yuko one day nzotachinga kingi mambo vipi mo fresh bro poa toka na Dubai kabisa urugendo ubitegure guteke ya so ego kabisa kabisa uranaberewe cyane de marisha uraberewe cyane SATB ya SATB uno munsi turi kuvuga cindege cya Bujumbura uragiye i Dubai uzoca no muri Swede batoyi bawe berutse kugenda aho vyavuzwe kenshi cyane biravugwa cyane ati SATB biragoye kuronka visa nshaka menye kwanza gatoyi visa SATB vyagenze tugira ironke kuri no ncuro ijya buri muntu wese n'amahigwe yiwe kandi ubuzima kandi ubuzima burafise ivyo buguha n'ibindi bitaguha rero kandi ivyo buguha ubiguhera ku mwanya twagi 1 bakunzi bakoresha ama media mumeze gute mumeze neza muri fresh je meze neza je ndashimana ni Mr Tugesho umunyarusaku sutwa cawa Mr Vuguta vyumye nandi meshi rero ndi ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye kibuga c'indege ca Bujumbura ni muhira turi mu rugo nta kibazo n'amahoro menshi tuje mu biki rero murazi ko je ndi cawa aba diaspora ariko sinje ku kwakira aba diaspora sinje mu vya aba diaspora uno munsi nje ngaha bon SATB uno munsi arafata indege imushikana Dubai avuye Dubai azoca agenda muri Swede mu gihugu ca Swede aho azohura na ba Harmonize na ba Yemi Alade na ba Scars nabandi benshi baririmbyi bakomakomeye kwisi no muri Afrika rero je nimba ndi ngaha naje nganko nk'umuntu nyene novuga neza yuko ndi update namenye ko ari ngaha nta gahunda dufitaniye vraiment c'est vrai nta gahunda dufitaniye ariko araza ndamubonye direct cha tuyaga uti rero je tuyaga ibiki iki kintu umuririmbyi wese aza muri game abafise inyota n'indoto yo kujabuka gukora ibiteramo hanze aba diaspora bari mu bihugu vyo hanze ikintu babifuza gukora nukuja nukuhereza amafaranga abana b'igihugu bakabahamagara bakaza bakababona live kuko niba bafasha bobo bwo kuza ko abari benshi bwo kuza mu Burundi kugira ngo bababone live ahubwo baramushiramo imitaye bakamuhereza amafaranga hamakaza akabajyera bakamubona live nkuko twe dusanzwe tubabona live nyene mu buzima busanzwe ko turi mu gihugu kimwe aba diaspora nabo babifuza kumubona live niyo mpamvu uza gusanga batumye ko usanga ari nk'aba diaspora bibera mu gace kanaka nimba ari Arizona nimba ari hehe nimba ari Texas nimba ari bagatuma ko muririmbyi bikundira mu gihugu cabo akaza akabateramisha iyo ni imwe mu ndoto n'aba presenter natwebwe ngaha muri no muga wacu tuba twifuza gukora ikiganiro mpuzamakungu kuri ibiganiro n'abantu bakomakomeye cyane nkubibaze nk'ikiganiro nokoresha Putin ibaze nk'ikiganiro nokoresha nyine jare Barack Obama canke nokoresha umumenyesha makuru indoto yiwe nukubona yuri indega giye gukoresha ikiganiro naka akomeye kwisi rero iki kintu SATB rero ki akoze ni kintu yamye nk'indoto kuri we kuva kera cyane kuko nk'umurimvyi wese agiye gukora igiteramo hanze y'igihugu abari insinzi kuri we kuko bibagake abarundi babari abantu banyu babari muri ico gihugu muba muri benshi cyane muririmba ariko kugira baguhitemo wewe abari bindi bintu cyane abara amahigwe adasanzwe cyane urakora kabisa ubufite ibikorwa byinshi cyane uti rero je kurisha umwanya rero nateguye kumubaza iki guys bakuzi bakoresha time media uyu ni SATB satura amabafre banga imbaga nkabaga intege ariko mvise ikizere kw'imvura igiye kugwa banga imbaga nkabaga intege nahomba n'umunwa amazi ugabirije jewe mfise indoto yuko one day nzotachinga kingi mambo vipi mo fresh bro poa toka na Dubai kabisa urugendo ubitegure guteke ya so ego kabisa kabisa uranaberewe cyane de marisha uraberewe cyane SATB ya SATB
uno munsi turi kuvuga cindege cya Bujumbura uragiye i Dubai uzoca no muri Swede batoyi bawe berutse kugenda aho vyavuzwe kenshi cyane biravugwa cyane ati SATB biragoye kuronka visa nshaka menye kwanza gatoyi visa SATB byagenze tugira ironke kuri no ncuro ijya buri muntu wese n'amahigwe yiwe kandi ubuzima burafise ivyo buguha n'ibindi bitaguha rero kandi ivyo buguha ubiguhera ku mwanya sasa byose umwanya uratubwira vyinshi atubikira vyinshi umwanya niwe utuma tubaho kandi umwanya wacu urangiye turasoma amasaha bikaba ibyacu bikabirangiye tugafa tugahwera SATB uno muri iki gihe SATB ntari karagara cyane mu ndirimbo nshasha ariko turacafite nobody kirabikora neza ariko yerutse muri Tanzania gushutinga gukora indirimbo nziza cyane uvuga neza yuko ari indirimbo wizeye neza yuko igiye kuzibira izi ndirimbo mva amahanga ubona umengo ziriko ziratwinjira cyane urugendo rwo muri Tanzania SATB wayi wasubiye muri Tanzania gukora iyo kandi video mu gihe waruherutse gukora n'izindi ibyo kuzibira n'ibyo kugurura n'ibyo kugira nte byose tubifate byose tubishire mu bikorwa tuvuge duti reka dukore ibintu vyiza kuba naragiye Tanzania naragiye gukora igikorwa ciza kandi ndabatahura abarundi benshi baba bifuza ko game ihagarikirwa neza rero hakabaho ikintu cyo kuvuga duti abantu bati SATB yasohoze gusohoka atuza kuzana ikintu gikaze kizibira abantu okay c'est bien kwiyumvira uko ariko reka dufatire kuri code kwatanguye urundi rugero kuba international zaidi atawe duhiganye duhindukira uko kingi komsa izuba gato nyeruka pax SATB urugendo rwo muri Tanzania warakoze interview na simulizi na sauti interview international kabisa interview abantu benshi bari bayiteze ko kumva amajambo menshi cyane ariko ava yuko ugenda wari wafuse IG yawe amapost ibintu warigeze kubikora igihe uretse muri Tanzania watinya abatanzania ga SATB branding yanje nashatse kuba ndahindura branding Instagram zacu ngene ivyo ni ibintu vyatumye ubwa mbere uyifuse urasubiza ko ibintu yaciba verify igihe ugiye gukora ibikorwa muri Tanzania ariko SATB uno munsi ugiye Dubai abarundi turi mu munezero wo kwigina independence SATB zoba atari mu gihugu cy'Uburundi nibiye bintu SATB ahomvye mu Burundi kubona independence ibaye atari hari independence niyo ngiye gufeta nyene Dubai tariki ya mbere ngiye kuririmbira abarundi kwifatanya n'abarundi mu guhimbaza kwikukira kw'igihugu cyacu nzoyikorera rero hari yaga SATB ikindi kintu ntogenda ntakubajije ni ikintu cyo kuja gukora ibigoniro ibiteramo hanze king ibiteramo byo hanze abantu benshi bavuga ati izi show usanga ari mu boîte usanga ari ibintu ayo namakuru agenda aravugwa n'abakunzi muziki Burundi n'abantu benshi bavuga ati izi show za inje vraiment usanga zimeze nka anniversaire iki giteramo cyawe na ba Harmonize na ba Yemi Alade ni giteramo kimeze gute SATB cya giteramo kiza gisa na bya bindi dora tubona hanze urwego rwa Babana Boy urwego rwa Whisky n'urundi rwego nigo abarundi baba bifuza ni uri muririmbye ufise vision naho bushaka gushikako so kuba abantu bagenda hariya bakagira bakavuga ko ari mu mashamba iki ni ibintu twakuze tubona hama haragira igihe dutahura duti okay aba n'aba diaspora gusa dukeneye kwagura fan base ama collabo in Africa n'ahandi kugira ngo natwe tube nk'aba Nigeria rero mu gihe dufise ivyo reka dushime ivyo dufise ama igiteramo shabajya One Love Africa Music muri Sweden turizera ko kizoba igiteramo kinini kuko aba diaspora bose bazoba bahari abantu bo kwa Harmonize aba Tanzania abagande abarundi bose urumva kizoba ari ikintu kinini kabisa SATB hari n'ikindi kintu gikunze kuvuga iyo ufashe rutemikire rugiye ikibazo cy'aba bounce ngo bagarukira ngaha ku kibuga cindege SATB ico kintu ndabona umengo stogenda ntakivuze ko ikintu kuko bariyumvira ati why yagiye none nti ikintu cha brand yiwe fresh aba bouncer staff yiwe yose bimeze gute uno musi wo kivuga ko ikisa bo ico kibazo gose nta mpamvu yo gucishura kabisa nta nico kinyingiriza kuko ngendera kuri gahunda zanje abantu bavuze
baba bafise ivyo bifuza ariko je mfise gahunda zanje. Tumenye rero King waratanze titre z'indirimbo zitatu ya titre mu ndirimbo yawe zitatu. Uno munsi twe tutahuriki ni izoba hisemwo iyo bahisemwo bari benshi bahisemwo cyane kirimbuzi yaga haraje kirimbuzi bro haraje kirimbuzi ivye asante sana Sabire kandi ndagushimire cyane ego reka ndagushimire cyane bakunzi bakoresha mu media SATB ari karihuta cyane ariko aragenda ntitwo natumutesha umwanya cyane ariko uko biri kose aranaberewe cyane yes yeah ako kamikro